Constance, subira mu bikorwa byawe. ahubwo naringiye kuri eglise muri repetition nashaka unyungurutse. Genda witegure tugende. Reka nari nahejeje kwitegura. Haguruka tugende. Karibu cyane nyakubahwa, by'ukuri ndagusabye imbabazi cyane kubera ko suku kugaya suku kugabira ahubwo gusamaza iminsi mu kazi ntahabyije ndushe cyane, kandi sinabasuzuguye kubona ntitavye ngo duhurire muri kajya kabare wambwiye. Naguhamagaye ngo nsange mu rugo kubera ko by'ukuri maze iminsi mva ku kazi ndushe, amasa kanja cyane bivanye nuko dukora tukarenza. Rero ntacyo bitwaye ko uri mu rugo, wisanzure, nibaza ko naho tuganira neza. Nubwo ndahari ndi umwe, nibaza yuko ikibazo cy'amazimano kirasanzwe, ariko wisanzure. murakoze n'ukuri. Nabonye inzu nziza isa neza wari wipanze. Tuba twaripanze nyene. Ndakubaze mugabo, burya urazi ukuri icyo ari cyo? Ndakoze cyane. Be abakizwa mukunda umuntu ababwiza ukuri cyangwa ababeshe? Cyangwa nk'ubu hoza umuntu umwicaye akingira ngaha akarondera ko akeneye kunyica jewe kandi muvandimwe wawe, ugaca umubwira ko atari undi, ukamubesha. Ari wewe umubwiza ukuri cyangwa umubeshe kuri umukizwa kandi amubwiye kugendera ukuri? Mba ndakubwire mon frère, rasa ku ntego. Umbwira uko kuri ugomba kumbarira, kuko abantu dukijije turamaze kumenya neza nubwo ibyaha by'umuntu byotukura tukutuku. Ku muntu uwo ari we wese yirimbuye akamenya ko afise ikibazo mu mutima wiwe, akamenya ko atamigenderanire myiza iri hagati yawe na mpwemu w'Imana, nta kindi kintu Imana isaba, nta n'uwisaba ubufasha, ahubwo icyo ikora bya byaha irabyeza bikera nka sheregi. Uwo muntu akababarirwa, uwo muntu agaharirwa, akongera akagira amahoro yo mu mutima. Rasa ku ntego rero, umbwira uko kuri. Nashimye ko kubanza kugutegura mu mutwe no mu mushaha, kwanda ko ukuri nza kukubwira ko nza kukwakira, kuko ukuri ni ikintu cyambere kibabaje, urabizi. Nk'ugoronka rwawe waruzaniye kurinde. Reka shira ndacagukunda. None vyibuka ukunda ndeza n'ubu nandera uragira kwera. Kuva aho nakwiyamiye ndakwiyama undondera kiki? Mana yaje je ndicuba n'icyatumye menyana na wewe. Uraducyo ndakwiyamye kugumuzanga mwese mutuma umuntu atuma aguma sambura agira anasubiye. Reka ibyo basi tubyihoze. Habavye nagomba kubwira ko habavye Constance kamaze gutura abana biwe. Jewe nabuzi yonja niyumva natumbereye iwawe. None ushaka kugira ngo ufashe. None ushaka ndagufasha iki? Nzabica ufasha umakazi nkore utumugira umuzamo wo ngaha ndabira ukuntu ufasha bro. Sifisi yonja.
abasore b'ubugamana je urangeza ahantu murangeza ahantu ibaze kuvaho nagutungiye ndakugaburira kuri gusa uryama kuri gusa nkugurira iboka unya kuri gusa byose jewe menya nanje buko ndiko ndavyara hageze ko ndondera akazoza k'abana banje ndubatse ugwanje none ukeneye wifuza iki oya nawe mugabo subiza amaso inyuma wumve ko twabanye neza none twabanye neza vraiment raba ikintu ufasha vraiment nk'umuvyeyi reka nawe undi fisi nawe gutumbira ko atari wewe nani wagomba cenjahe mon frère je sais bien turi ku bantu dukijijwe byo ntacyo biba bidutwaye ko babaza kutobabaza ça c'est simple. urakoze kuja mumbwiye ndumva ko ivyo nza kukubwira uza kuvyakira umviriza rero nduze ku ntego urazi ko nakubwiye ukuri kose kwa madame wanje ariko ari urimo nakunyegeje narakubwije ukuri yuko yarafise umugabo amufata nabi hazana undi mugore baramwaka parasira yiwe amatungo barayamunyaga abana bamwe basigara ngaho abandi baranigira iki haro nivyo nagize effort kugenda bigarukane ni ya parasira ndayigarukana urumva ubu ni sawa ariko rero ukuringira mubwire aba bana utunze ngaha nabi wiwe narumvise muta ati ngo niwamenya ngo nyina wabajya abana uzora rumwishi uzopima umukoreko sibyo bivugiye uzopima ubikoreko cyo sindaza mu ikorosi sigufyonda igihere gusa izina mugisha rizo rifuditse ku isi badusigara babaza ko habaye umugisha cyangwa yabayeho cyangwa atabayeho cyo nuko nkora mu munwa amazi cyinimira amaraso mbiriza rero mugabo ku ngingo yonje nafashe ko ni turabane nabi simave sesa amaraso atavyo nifuza gusesa amaraso ku ngingo jewe nafashe ngira ntore umugore wanje n'abana biwe ndabatwara bazi ko atarugo rubije mfise kana nawe nyine ko abayeho neza hama rero wewe cumfata agapapuro unyandikire ibintu byose bakonsoma ntabwo ndi general major Iyeriko Robert Estime sura bamwe mu gisoda umucini bage turabifise nazida gusubitsa ndaza abarundi mu mushirinda imbere hano gusaba ivyo bakonsomye wonyandikira ivyo bariye byonyine gusa yeah. Okay. Murashaka kugenda ibisigaye tuzabiganira neza. Urakoze wenda gwa umwanya kuyumvira sinje kubatora ubunyene ariko ndabigusubiriyemo muri no minsi kuriyumvira numve nisazi n'umubu wa mukoje kugwa avuga ati ni wewe mugisha zoranda gufyisa urashobora kugenda cyemura kutabona umuntu wawe inkonje mpamvu kurafshirira amaso umviriza rero ndakubwire kandi twubahana impanuro yagusa kura amaboko mu mpuzu ukore uri umusore atacubuze amaguru amaboko byose urahise bikomeye n'ingufu uranizifise abandi bahungu baragenda bagakora ibiyede bagakora ibiki ibimotari biki bakabaho nzokwama ndagufasha gushika ryari nzobama ndagufasha gushika ryari ubu ndiko ndarondera ubuzima bw'abana banje edayere twubahana oya basi subiza amaso inyuma wibuke je ukuntu banarigeze kugukorera ikintu kizima ciza ntunte gutenje mwibaraba maramare mu bana nje tuja hehe nta n'isoni bivuganye nta soni bivuganye n'ukuntu reha
Eka naho ndivise mbwira. umviriza rero ndakubwire ikintu cya nyuma je mbona sigaje kugufasha kandi tuzoba duhejeje utibayeko n'umugani uravuga ati hari umugani uvuga ati aho ko umuntu aguha ifi aguma aguha ifi yo kwigisha ingene uyiroba genda urabe ikintu cy'umwuga wiga icyo nzogufasha nzotuma ndagufasha uburyo bw'amafaranga nimba ari imodoka wiga nimba ari agaperi murondera ndagufashe ubimenye hanyuma iyo peri muyironke ibisigaye uce wokipa ubuzima bw'iwawe urondere ukoresha amaguru iwawe n'amaboko iwawe n'umutwe n'ubwenge Imana yaguhaye je tuzoba duhejeje udashima ivyo nzoba ndagufashije nzoshimirwa n'Imana kuko nanje harageze ko ndonderera ubuzima bwawe ko ndondera ubuzima bw'abana banje. Okay, izo mpano zawe ndazumvise kandi nizo sawa murakoze ko umuntu agenda gukora ikico nyine. Kuminga warakaye n'ibiki? umviriza mugabo eruka ngaha aye nkugiye ko ngiye kwiyumvira kuvyo waragiye kumbarira nariyumviriye kandi narageze ku cyumviro nyezina umviriza solution natoye mu byo wambwiye umugore wawe uramujyana mu mahoro n'umutekano urongora uko ushatse ariko condition ni imwe nizere kunyumva umwana yaba umwe nshobora gukoza ku kuboko. Tiefu? Moi? Ya? C'est toi. Uri umusazi mu mutwe we. Uri umugabo kwijije urazi igise cy'umuvyeyi. Umuvyeyi yoshobora kuva ngaha asize umwana agiye kubana na jewe. Mburekeya kubera wewe. Mbura umunezero kubera wewe. Mugabo witonde. Mugabo itonde. Ndakubwiza ukuri itonde. Nimba udashaka mena amaraso muri no nzu itonde. Iyo ngingo wafashe ice mu murongo anire. Théoriquement c'est bon, mais pratiquement impossible. Umbe nagerageje kuneza waranze. Nagwije n'umusirikare General Major niyo nkuru ja Robert Estime. Nimba ushaka mu gisoda injya ziruzuye. Urambwenda kuzana imifuko y'ibiceri, urambwenda kuzana imifuko y'byarage, urambwenda kuzana amagere niyo y'amavuta. Ndagusubize kuvyo bagaburi ariko abana ngenda ndabatwaye. Ndakubwiza ukuri uburimba bwose ko bija kuneza bija ku migere. Estime désormais. Zamuje nta mwanya naje kumaraga mfise ivyo ndi mfise n'ivyo nta Amarisha nakutumye. Ego nagesheje cyo kuvugana nawe. Mutose. Narumvise ko ushaka gutwara abana. Ikindi nasho. Ngwari kirugurisha inzu. Nshira kujya yaranshiye mu matwi. Niyo mpamvu nifuje kubaza isako nagutumye ko wowe nyene. Shabarundi namwe muraja mu gatunzi. None bana kubatwara saranje. Abana ni kwaho nta mutwazi. Numva inzu nayo kuyigurisha si abana banje. Nzoyigurisha nyene hari cyo bitwara. Abana ni kwaho sinda kwaka. Ariko cyo kugurisha inzu cyo. Kore no mu mutwe. Cyo kugurisha inzu n'ikiri. Inzu ni yawe. Mubwire. Ni yawe. Osi yawe.
Ni yana. Ni abana ba Eric. Sebo. Kazi muzi ko ni abana ba Ni Iyeriko. abana ba Eric aba. Ngo sinavyaye. Sinagize ikimata. Ariko niko birumvikana. Waruzi iyo babashize. Wari warahambye. Nagombe gutangariza ko batapfuye. Ko bariho. Imana isumba ingabo. Abana ni babiri ngo wawe. Ngo n'umwe wanje. Je navyaye bane bakwiye. Mbega ubona ufise n'aba Eric. ubona jewe nkwiye bigerukire n'ibiharage murya ahantu hagaze urahazi urahabona ngene hasi ubona ko je mbuze imiceri n'ibiharage norya uwashimye ukongera ugashima yaje asa kurya umviriza d'ailleurs tiso what tiso jewe nakare waravuze ati ngo uzotega umugongo bawupasure imbere y'abajya bana jeri ikwereka umviriza mon frère niba ndakubwira tonde umva ndakubwire yuba reka umusirikare w'igihugu ntigenza uko uranyura nagomba ndagusubiremo ikintu kimwe umukobwa utwara ujyana mugabo ikintu bita umwana uranyumva neza urabamana bumwe uzobamana bumwe umva ndakubwiye barakubeshe bajya bana si uko biri umviriza wamuganda kubari ndagucukije umva ndakubwire ndagukurikisha umva ndakubari ndagukurikisha nibishoboka umva ndakubwire uramabana na bumwe uramabana na bumwe ndakubwiza ndakwica mugabo ndashobora umva ndakubwire uramabana na bumwe umva ndagusubiriremo uramabana umva ndagusubiremo ikintu kimwe umugore uratwara cyane uranyumva mugabo abana nta n'umukorako rimwe uramana bumwe uramana bumwe no ijya kabiri uramana na bumwe impossible ijya gatatu we Zuri dogo nga ahantu n'umwe amaraso ubunyene nga ubwo ngira ndakwikira izina ry'Imana uramabana na bumwe uramabana na bumwe mani shira hasi tuganire umenyishu ndayigushitseko mani shira hasi umenyishu ndayigushitseko uriyumva n'imbi uramabana na bumwe uramabana na bumwe shira hasi tuganire Nyarutse umviriza mugabo eko ariko ibwa nibwe kera uratutwara abana bawe n'umugore wawe cyane nibyo n'icyo n'undi munsi muzokinisha umusirikare n'ikindi kintu ariko anazanye nko nari kukumena umuntu arizanira akazi iyo ndambona yafuwe ntikikire rigombe giturike cahagiye ku mugezi nawe ntuherike yewe iyi ntuyiyumvirisha iyi kurusha igarama naho wicaye naho utambutse iragusumba ijana ku ijana ntuyiyumvire aho uriko uravuga bijya bikera warabona umuntu abyara ibikera yerekere gusanga ngako teshgote aho rero wiguri uravyara nk'inkoko hari ivyara ngo uzoronka abo hambirira ko kwabana yewe gayo mpazamu kwanje mundeke jewe je ndi ku kazi sivyo mundeke muvugane ubo mwabonanye muri babiri mureke je kunshiramo je ndi ku kazi mani
gakora neza cyane ko mama ndabiretse mufate nawe je ku kazi kiwanje uwo mwabonanye muvugane sivyo muvugane ndagutwenza ngo uzogurisha ngo n'abantu babone ngaho genda ugurishe tuzohurira mu rukiko. Madame Courage, ubu biba vyinshi yimbura vyinshi, ubu biba bike akimbura bike. We komeza uzunguruke ube akamarangare, mbebasha akamarangare aho bonye hose bazamu bande dabande je ntumunera induru mu mutwe. Ubu rero urarushe na ka gashashe warumvise ko yari yakuye agashashe wani yisura n'agashashe n'ibitumbura mu maboko. Ndagutwenze uho murabona ni mani mutarashaka kuja kunshirana ariko mana we kiramwagiye rero ubu rero araje. Aheze iminsi ingahe? yigije Yiki ntuzi ivyo wakoze ariko vrema ngo njye nawe turakundana nta message na je t'aime na bonne na no kukwandikira twimirije kugira ubugeni je na wewe nkumbura umuntu asasira igitanda erega ubu uramaze ko umugore wanje urabizi ico kintu baseho uyashire nawe n'ivy'igitanda biciyemo. Erega ndafatirwa ubundi mu dukorwa twishi ibintu vya mariage biranjina no kure nawe reka gucukara ucibishiramo n'inzigo nikuri ndakwingenze. Utegerezwa kumenyera ahantu, utegerezwa kumenyera ahantu mbere yuko uhinjira. Nani wasanga icyumba cyawe kirimo amahwa, nuwasanga nawe kirimo imisumari. Eko shere nawe uradobye. Si umwanya wo gutwenga, uri kurambabaza. Ndakubwiza ukuri, namugisha bose wawe ubarazi kuri umugore wanje wewe. Rero iyo minsi mike isigaye nutume wonona ibintu byose. Ukura nahura nutume wonona ibintu byose. None ubu ugira umbire ko ukinyiga kandi ibintu byo kwigana je no byaraheze. Turi mu kubana. Okay. Nta bintu birebire nyine ko tuvugana. Nimba ushaka ko ibintu bigenda neza. Narakora ibintu byinshi kandi warabibonye. Ndashaka ubu rero nanje unshimishe. Ndagushimire gute. Ufite imyaka ingahe? Are ugira wigira nk'akazeze cyangwa umwana kivuka atazi gushimisha umuntu icyo ari cyo. Ntuzi nyine umukobwa ashimira umuhungu. Ariko shiri nkubaze kubera iki abantu bo muri iki gihe tunanirwa n'akantu gusa vraiment akantu gatoyi gato itsatsa ugomba heba umere nka Iburahamu. Imana yamubwiye ayitegurira ikimazi hama akirarire ngira yarazindutse arakirarira guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba ahendwa n'akakazuba bita igihenda baje hama afatwa n'itiro arasinzira ibisiga vy'ameru biraza bifata ca kimazi biragitabagura aba yankanye n'Imana bapfuye akantu kubusa. None nawe warihanganye ibintu byose urabikora uramba hafi ubahasigaye iminsi ubusa ngo dukore ubukwe bwemerwa n'Imana. Niho ubwo mbona nibwo we reka kusomera Bibiliya. Aha ni turi mu masengesho, aha ni two turasoma ijambo ry'Imana. Ukuranyuma iyo Bibiliya ndayikuruca. Swat utore ikintu kimwe tubikora ku nguvu cyangwe ku neza. Ndawukere mu cyumba umiriza rege jino ngira byo shiri genda vyase kiri nta bintu byo ku nguvu bibaho kuba ari kumwe nazaguzana ibintu byo ku nguvu nta uratabika
aho usanga uravyinisha wewe. Sheri, chote. Humura. Ariko sheri. Nani utarinda kwishusha uko kose ingufu ntizikora. Twebwe ubu turi mu rukundo no gukoresha urukundo ko ntari yasugi ngo nkubanire. Niki cyumva cyo ntera ubwoba sheri. Reka kwirigura imena umutwe. Naje ku bwawe. Urazi ko nari maze kuruha mu mutima. Ahubwo undemuruye uruntu rumeze nk'urugiga. Nahora ntwara ku mutima. Ndumva rugombera uruhuke. Uzi ko imyaka nari maze ingendana uwo muzigo yari myinshi. Kuba rero ugomba kunduhura nokwana tenura wanje. Hano mugisha arazi ko turi umugore n'umugabo. Abagenzi barazi yuko turi umugore n'umugabo. Wirigwe ngaho urivyimbisha umutima, wirigura urashuha ngo ugomba ufata ivy'inguvu tero ntaho inguvu hafise. Ni mama bava ngo arafata ku nguvu. Sheri ni kuko imana nta ku nguvu ufise, nta namvise agomba ufate. Ahubwo rero niwe wari warantebereje aho uruntu ruri ku mutima ndumva ko rugombe kororoke. Ariko sheri nabona ko nta n'isoni. Sakumbe mu gisirikare biga ibintu byose kubera ari nguvu no mu rugo rero ugomba gushiramo inguvu. Sheri mu rugo nta nguvu zirimo kandi wewe nanje turi umuntu umwe. Hasigaye gusa ko Imana igirante ishira ko dakora. Ahubwo rero mpansoma amasogageti ibintu biryoshye kandi sheri nzokwihana nzofuma jewe nihane. Ndakeneye cenwa akavinyo kambiye ntigira bakizwa ntiba n'imivinyo. Nzokwihana nejo hama inwe akantu gakabura ubwenge. Inkaburo zo mu mutwe zira ibintu by'amasirese bibanze bivemo hama nimba dukesha none numva rero none arebe ngirangire trinema ziko urebe ndaguzana amafaranga ewe we nangora dessa mire Fiziki nangiriho kugeza azoncisha mukiri machijuru zizigira Yesu gusa Moriki igwarumucho wamwemo w'Imana yera iyanja anasinemba anizigi Yesu gusa